bizohinduka Yesu Kristo akaza guca amateka. Yesu Kristo akaza gutora abamwakiriye, akaza gutora abakiriye agakiza neza. None rero twame twiteguriye kugaruka kwa Yesu, umunsi uhambaye uteye ubwoba, umunsi w'ubuzinzi nani, umunsi utameze nk'iyindi minsi, umunsi aho Imana izoba ifise ijambo, umunsi aho Imana izoba yasi ijambo bari mw'isi bafise ijambo. uyu munsi abantu bafise ijambo mw'isi bakora ico bashatse, bafise nk'ijambo rya nyuma, ariko uwo munsi nta jambo bazoba bafise. uwo munsi uzoba ari umunsi w'uhoraho gusa, uzoba ari umunsi Imana izoba ifise ijambo gusa, kugira ngo ishimire abayikoreye neza kandi igayire abayase kuyikorera n'abase kwakira. Ibisigaye bene data, twitegurire uwo munsi tutazi isaha kuzomeza, uzoba uteye ubwoba. Imana ibahezagire. INTAHE NGIRAKAMARO TV. Umwami Yesu arindeze, niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Cyane gose mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu Yesu abahezagira muhereye hose mu mpande zine z'isi. Muri kumwe ndayizera Ruben, sangwe ndabategura ca kiganiro Itegure Yesu Araje, ikiganiro kikwibutsa ko izambi zovuga umunsi umwe bizohinduka. Yesu Kristo akaza guca amateka. Yesu Kristo akaza gutora abamwakiriye, akaza gutora abakiriye agakiza neza. None rero twame twiteguriye kugaruka kwa Yesu, umunsi uhambaye uteye ubwoba, umunsi w'ubuzinzi nani, umunsi utameze nk'iyindi minsi, umunsi aho Imana izoba ifise ijambo, umunsi aho Imana izoba yasi ijambo bari mw'isi bafise ijambo. uyu munsi abantu bafise ijambo mw'isi bakora ico bashatse, bafise nk'ijambo rya nyuma, ariko uwo munsi nta jambo bazoba bafise. uwo munsi uzoba ari umunsi w'uhoraho gusa, uzoba ari umunsi Imana izoba ifise ijambo gusa, kugira ngo ishimire abayikoreye neza kandi igayire abayase kuyikorera n'abase kwakira. Ibisigaye bene data, twitegurire uwo munsi tutazi isaha kuzomeza, uzoba uteye ubwoba. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Dusangire ijambo riri muri Zaburi 119 ku murongo wa 30. Mpisemwo inzira yo kumwizigirwa, nashize imanza zawe ziroranye imbere yanje.
n'amatanya n'ibyo wihanikirije. Uhoraho ntuntetereze, nzogenda niruka mu nzira y'amabwirizwa yawe, aho uzokwagurira umutima wanje. Imana ishimwe. Dawidi rero aravuga ngo nzogenda niruka mu nzira yawe. Mpisemo kuba umwizigirwa, mpisemo kuba umwizigirwa. Imana ishimwe. Dawidi ahitamo kuba umwizigirwa no gushira amajambo y'Imana mu mutima wiwe. Aravugira ijambo tugomba dusangire, Imana izokwagurira umutima wanje, nzoca nitaha amabwirizwa wihanikirije. Imana itwagurira umutima, ureke kwaga. Iyo umutima waze, iby'Imana biba bike muri wewe. Dawidi yacu ngo aho uzokwagurira umutima wanje, nzogenda niruka mu nzira y'amabwirizwa yawe. Nzogenda niruka mu nzira y'amabwirizwa, aho uzokwagurira. Igihushane kwaguka n'ukwaga. Iyo umuntu rero yagukiwe mu by'Imana, akora ibyiza. Iyo umuntu yagiwe mu by'Imana, akora ibike. Dawidi yacatahura neza ngo aho uzokwagurira umutima wanje. Muri Yesu twe turagukiwe. Abantu bose muri Yesu, muri we, ni ukuvuga muri we abantu bose baragukiwe. Aradukunda, atwitwarika, atugabira, kuko twagukiwe, adufitiye impuhwe, adufitiye imbabazi. Turagukiwe. Haracabwira ngo mu mitima yacu muragukiwe. Ariko natwe byari bikwiye ko muri twebwe Yesu yagukirwa. Ibya Yesu byagukirwa muri twebwe. Iri jambo rero urishire ku muzirikanyi, ugiyumvire kwagukirwa mu by'Imana. Kwagukirwa mu by'Imana bituma ukora ibyiza, bituma ukora byinshi, bituma ugira ingabire iboneka kuri wewe, bituma ugira agakiza gashitse, bituma wishurirwa n'Imana ukwiye gukora. Kwagukirwa mu Mana. Imana ishimwe. Turondeye kwagukirwa mu Mana. Imana ikwagurire mu mutima wawe iby'impwemu. Imana ikwagurire kuko ikwaguriye, umenya ingene usenga, umenya ingene uririmba, uraririmba, uranezerwa gusenga, uranezerwa kuvuga ubutumwa, unezererwa iby'Imana, kuko muri we biragukiwe, biragutse. Iby'Imana byagutse muri wewe, iby'isi bica binyuha. Iby'isi bica buri jambo, kuko iby'Imana byagutse muri wewe, byagukiwe. Umutima rero iyo wagukiwe mu by'Imana, umutima iyo wagukiwe, ibyamwa biba byiza. Umutima iyo wagukiwe, umwitwaye ko w'iby'Imana mu muntu uraboneka. Umutima iyo wagukiwe, gukora ibikorwa by'Imana biramworohera. Umutima iyo wagukiwe mu by'Imana, iyo iby'Imana bigwiriye mu muntu, bifise ikibanza, bifise umwanya muri we, bikagiramwo ikibanza muri we, Imana imushiramwo, novuga nimushiramwo ubutunzi bwayo. Iyo Imana imaze kuronka ikibanza mu muntu, ikizana ubutunzi ikamubikamo ubutunzi bwo gusenga, ikamubikamo ubutunzi bwo kuririmba, ikamubikamo ubutunzi bwo gusengera abandi, bwo gukora ibikorwa by'Imana mu rusengero, bwo gwitwarika ibya bagenzi be, bwo gusengera bagenzi be, ikamushiramo umwitwariko w'iby'impwemu. Amen. Ariko abantu iyo bagiwe mu by'Imana, iyo bafise ubutunzi buke mu by'Imana, iyo bafise ugutahura guke mu by'Imana, bituma bakora bike, bamenya bike, bama bike, kuko bagiwe. Yesu Kristo aragiwe muri bo. Dawidi aravuga ngo nzogenda niruka
nzogenda ntiruka mu mabwirizwa y'ibyo wihanikirije. Hari ibyo Imana yihanikirije kuri twebwe, yatwihanikiriza ntukasigeho gusenga, yatwihanikiriza witwarikije ubwami bw'Imana, yatwihanikiririza ntukibe ntugasambane, yatwihanikiririza ntukabe indyarya, ntukagire urwawe, ukunde mugenzi wawe uko wikundira. Yatwihanikiririza amabwirizwa. Munatihana Imana yatwihanikiriza amabwirizwa, iratwihanikiriza amajambo yayo. Iyo rero bigwiriye muri twebwe, iby'Imana yatwihanikirije mu byagezwe byayo bigwiriye muri twebwe, bituma twiruka amabwirizwa y'Imana, bituma twitwararika, tugira umwete, tugira ishaka, tugira inyota, tugira inzara mu by'Imana, kuko byagukiwe muri twebwe. Imana ikwagure mu byayo, ikwagurira umutima mu by'impwemu, ikwagurira umutima mu gusenga, ikwagurira umutima mu kwizera, ikwagurira umutima mu kwihangana, ikwagurira umutima mu guca bugufi, ikwagurira umutima mu bubasha, iguha ubushobozi, iguha iby'impwemu, iguha ibyo kwihangana, ikwagurira umutima. Numva no gusaba ugira umwete wo gusaba Imana ikwagurira iby'impwemu byaguke muri wewe, byaguke. Turabona ingene hajya muri Samweli, igitabo cya Samweli wa mbere cya mbere 17 ku murongo wa 36 none umusabyi wawe ko namaze kwica intambwe nk'idubu n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ibyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Turabona hariya 45. Jewe nje kugwaya mu izina ry'Uhoraho, ariko zanye inkero n'icuma, ariko jewe nje kugwaya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo Imana ya ingabo Isirayeli wacokoye. Uyu munsi ngira nkwice nguca izosi, kandi imivyimba y'ingabo z'Abafilisitiya ndayigaburire ibisiga mu kirere. Amen. Kandi irikoraniro ryose rimenye ko adakirisha inkota n'icuma, kuko intambara ari Uhoraho, kandi niwe agira ayigabure mu maboko yanyu. Imana ishimwe. Dawidi yaramaze neza gutahura biraguka iby'Imana muri we, aratahura ko intambara atari yiwe ari y'Imana, aratahura ko Goliyati ariko acokora ingabo z'Imana, acokoye Imana. Iyo rero iby'Imana byagukiwe muri wewe, umutima wagukiwe mu by'Imana, bifise ikibanza, bigwiriye, byagutse, bifise ingufu, bifise ubushobozi muri wewe, bifise umwanya, iby'Imana bifise umwanya, uragukirwa ukagira umwitwariko w'iby'Imana. Dawidi agira umwitwariko, ariko bakuru be bari bagiwe mu by'Imana, mu byo kwizera bari bagiwe, mu byo gutahura Imana bari bagiwe, mu by'ubushobozi bw'Imana bari bagiwe bashaco. Ariko Dawidi afise umutima wagukiwe mu by'impemu, mu by'Imana. Araza ngo ngira nje kumugwanya, ndamugwanya mu izina ry'Uhoraho. Si jewe ndamugwanya, ariko ni Imana iri muri jewe. Iyo dufise Imana mu mutima si twe tugwana, iyo dufise Imana mu mutima si twe tuvuga, ni Imana ivuga. Ngo ngira nze kukugwanya mu izina ry'Uhoraho Imana bise wacokoye, kuko intambara si wanje ni Uhoraho wacokoye. Umva rero umuntu bafise iby'Imana byagutse muri bo, sibo bakora, ni Imana ikora. Sibo bavuga, ni Imana ivuga, kuko Imana iri muri bo, ifise ikibanza muri bo, ifise ubushobozi muri bo, ifise umwanya, ifise ahiba. Amen. Tugira ikibanza, duha ikibanza Imana. Imana yagukirwe muri twebwe, Imana igira ikibanza muri twebwe. Ibyo gusenga byagukirwe, byo kuririmba byagukirwe, ibyo kwezwa byagukirwe muri twebwe, ibyo kwihangana, ibyo guca bugufi, byo kuvuga ubutumwa, byo gutanga ibyacu, byo gusenga byagukirwe muri twebwe, byo kwerekana ukwera kw'Imana byagukirwe muri twebwe. Imana ishimwe ko habonetse
batwita ba Finehasi barerekanye ukwera kw'Imana, ba Daniyeli barerekanye ukwera kw'Imana, byari byagutse muri bo. Baravuga ngo Imana dusenga ntidushaka kuyihemukira kuko muri twebwe irafise ikibanza, iragutse, iby'Imana biragutse, ubushobozi bw'Imana buragutse, ukwera kw'Imana kuragutse, ntidushaka guhemuka, twofuma dupfa mugabo Imana ikiri muri twebwe. Amen. Twopfuma dupfa Imana ikiri muri twebwe. Yosefu kwa Potifari nopfuma nja mu gasho Imana ikiri muri jewe, Imana igifise ijambo muri jewe, Imana igifise ikibanza. Umve ari Imana vyagutse muri bo, ari Imana yagutse muri bo, bemera gukengerwa, bemera gupfa, bemera kubaho nabi, bemera gutukwa, ariko Imana ikaguma muri bo, ikaguma yagutse muri bo, ikaguma ifise ikibanza muri bo, ikaguma ifise ubushobozi muri bo, ikaguma ifise ijambo. Ikibanza Imana igira ijambo muri twebwe. Yesu abahezagire kandi abamugisha. Mwami urakoze kubw'ijambo, icura kibica mu izina rya Yesu. Amen. Kristo aso
ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.